ubu buremere bw'ayo marebo twabonye kuva 2010 gushika novuga ubu mwanya wa 2025 twabonye amarebo abiri mu gihugu cy'u Burundi muri music industry yarakomeye cyane, ariko gushika ubu ntari karakora. Rero kugira tuzosubire kuronka amarebo nkajya yarakomeye uko arabiri arera abandi baririnzi bafise amazina akomeye kuri uno mwanya, ntituzosubira kubibona ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nitwabibona naho bizoba biteze, nitwasubira kubona amazina abiri twabonye yakora kompeta misi yose yakora kompeta, tuzosubira kubibona dutevye mu muziki wacu w'u Burundi ngaha. Twabonye amazina abiri adasanzwe akora ibidasanzwe, tubona akora kompeta igihe cyose yari bari muri action. Ayo mazina abiri bega yo barinde kugira ngo ibintu bimeneze cyane. Ushaka kumenya ayo mazina, ushaka kumenya izo rebo, kurikira ino video yose kugira ihere kugira bimeneze cyane. Dasubiye kubaramutsa abakunzi ba NUJA Entertainment, dasubiye kubaramutsa abakunzi igano twashoboye igano kidasanzwe gikomeye cyane. Turabona neza feedback kuri YouTube channel yacu, nitegari dasanzwe kubagira. Dasubiye kubaramutsa kandi ndabaha ikaze, ni karibu iganiro cy'uno munsi. Bijamo free the MC voice of the money mic masterpiece keeper motivation the champion in Hori Yatojo. So ino munsi rero dufise tugira kompakisho ya zino rebo zibiri zakoze bidasanzwe mu muziki w'u Burundi. Ndavuga ninavuga Sabuze kumva Empire Avenue, ninavuga Big Fizzo uze kumva Bantu Boy. Ni rebo zibiri novuga zakoze zikompeta kuva 2010. Ni kuvuga ego Fizzo ararusha imyaka mike usatwi muri carrière y'umuziki, me izi rebo dufati kuri 2010 ziriko zikora umuziki ni vyinshi zashitse, zatanze umunezero mu makunzi y'umuziki w'u Burundi kuva 2010. Duhari nozera neza muri Bantu Boy yareze abana novuga badasanzwe bafise impano idasanzwe, bari ubu bafise amazina adasanzwe. Ivyo ni bikorwa vyakorewe muri Bantu Boy n'abaririmbyi bagira kuri bane. Turabona Dramati, turabona novuga Double J, turabona Kiriku, turabona Uwiswe Endomaki the Machine yari umuhinyanzi ariko nawe yararirimba. Rero n'amazina yagiye aca muri Bantu Boy yubaka ikintu gikomeye mu muziki w'u Burundi. Turatugiye kwa Sabinaho muri Empire Avenue, twarabonye ituzanira aba ba Miss Erika Malehem, turabona aba Ben Nice, turabona ba Ben Turo, turabona umugwi Best Life Music wari urimbamwo abasore batatu. Abo twagiye kubamenya kubera bari bafise rebo, bari muri izo rebo zibiri. Kuvuga iyo hatabaho Bantu Boy nishwe kumenya bakekunda ba Double J na ba Dramati, iyo hatabaho Empire Avenue nishwe kumenya ba Miss Erika na ba Ben Turo n'abandi. Rero ni igikorwa kidasanzwe cyakozwe na bano bagabo babiri Big Fizzo na Sadbi. Nico gituma niko ndavuga ati kugira dusubire kubona rebo ishobora gutunga abaririmbyi barenga kuri batatu kabakurikirana bakagira izina rikomeye, ni ikintu kidasanzwe. Rero gituma niko ndavuga ko tutazosubira kubibona ukundi. N'amarebo yakoze kompeta, n'amarebo yakoze novuga nonze abahora baja mu masho. Ndiko ndavuga umuntu neza ahora aje mu masho yabera kuri La Costa Beach, yabera kuri ETS Kamenge. Ubu bintu araza kubitahura cyane n'ubutaje yarabona kuri Fizzo nk'akazi. N'amarebo yakora kompeta mu masho. Bamwe baravuga ati nije ntanguru nisije ndahereza nini na nini. Ayo marebo yubaka ikintu gikomeye mu muziki w'u Burundi, atanga umunezero mu bihe vya 2019. Muri za Primusic akora ikiguke kidasanzwe. Dure kuri Salbi amaze novuga Kenza ari kuri hit afise umuziki w'u Burundi, ivyo ntawo bihari kuko kuva 2010 gushika ubu tugeze yakoranye n'abaririmbyi bakomeye bo muri East Africa. Twarabonye novuga collaboration yakoranye n'uwiswe Asre wo mu gihugu cya Tanzania, turabona Medi mu gihugu cya novuga cy'u Rwanda, turabona Bahati mu gihugu cya Kenya, turabona Otile Brown mu gihugu cya Kenya. None hagiye kugaruka no kuyindi suri dasanzwe ku muziki bagiye gukorana na n'uwiswe Ibra uva mu gihugu cya Tanzania, afise izina rikomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Rero twarabonye n'ubu Big Fizzo akorana na Bakatini mu gihugu cy'u Rwanda, arakorana na Jux afise izina ridasanzwe hariya mu gihugu cya Tanzania. Rero kubona izi rebo zitakiriko zirakora byaratumye umuziki w'u Burundi utakanovera,
byaratumye ukugunu abantu bakora badakompeta, byaratumye izino novuga umuziki w'Uburundi usubira inyuma. Tucyumva ko neza iza guhuriramwo Sadbi na Big Fizzo canke iza guhuriramwo Team Satra canke Team Bantu Boy, ko batuzi karuburi ni show zitaho. Nico gituma nubu udusanga na show zahomvye, ucusanga na show zitagize success imeze neza. Nta bintu byo special abantu bakija kuraba mu mashow. Ibintu byo special vyaba hakiba zino rebo zibiri zikiri ku muvuduko wo gukora. Ego twarabonye amahiti bagiye bakora. Ubu turabona abaririmbyi bashasha baje ngo bari muri competition, ngo bari nini bikamara ukwezi kumwe. Ukazona batanguye gupostinga ngo umuririmbyi runaka ngo na Sadbi, ngo umuririmbyi runaka ngo na Big Fizzo. Aba bakoze ibintu bitazosubira kuboneka ngaho buguci Burundi. Kugira tuze tubone ngira ni nyuma y'imyaka 20. Bakoze ibikorwa bidasanzwe, barera abaririmbyi ubu bafise izina rikomeye. Bantu Boy na Empire Avenue yatanze umunezero, novuga mu muziki w'Uburundi haboneka iyindi sura idasanzwe. Rero kubona izi rebo zitariko zirakora byarakuye akanovera mu muziki w'Uburundi nkuko nemeje kubivuga. Ntiziriko zirakora neza, nta nabari muri izi rebo zose ubu tuvugana, nta muririmbyi n'umwe akirimo. Nico gitima niko nakubwira ati ubu uri umuntu ushobora kunovuga ku managing abaririmbyi babiri cyangwa batatu barenga bigoye, bivanye n'ukuntu umuziki usigaye uzimvye, bivanye n'ukuntu umuziki uremeye cyane. Gukora video, gukora audio si ikintu coroshe. Rero managing abaririmbyi barenga batatu ni si ikintu coroshe. Rero amazina abagabo bafise na mazina bahasurinze barondeye barinze novuga guteseka. Rero ufate Sadbi ukamugereranya n'undi runaka amaze imyaka 5 mu muziki, cyangwa muna karakagaye uri kuzana mu muziki w'Uburundi. Rero kwari kwibukanya abantu bazi amashow bagiye bakora, bazi spectacle batanze mu muziki w'Uburundi, bazi novuga urugero bageze ko bakiriko barakora muri competition. Nico duhurira muri commentaire, mumvuge iciza mwabonye muri Bantu Boy, muvuge iciza mwabonye muri Intambara, canke muvuge ico mukumbuye kuri ino migubiri. Vuba ndabona ko igiye kwinagaruka bivanye n'ukuntu umuvuduko w'umuziki w'Uburundi umeze. Ndagushimira mukunzi wa NUJA Entertainment wakoze ibishoboka byose kugira ngo mvirize ibigano nk'iki bidasanzwe. Ndagushimira mukozi w'ibiganiro turashoboye wakoze bidasanzwe kugira ngo awugurure video gushikira. Ndagushimira cyane, kora subscribe, andika commentaire kuko ni interane bidasanzwe kuri twebwe, biraza gufasha bitera intege. Nuko yari Jamal Fred MC Voice of the Mali Mike Masterpiece Keeper Motivation Champion hano yatojwe. Hasta la vista.